Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Bob Rugurika. Turi kwa kabiri igenekerezo ya 30 Kigarama umwaka wa 2021 kaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo yarabeshe abarundi mu nyishu zitandukanye ku bibazo yabajijwe mu kiganiro yaremesheje kuri uyu wa gatatu. Muraza kumva bamwe n'abandi ico babivuga ko muri ano makuru. Ingaruka za mbere ku basirikare b'u Burundi binjiye ku butaka bwa Kongo zatanguye kwigaragaza kuva kuri uyu wa kabiri. Intambara zaradutse hagati y'igisoda ca Kongo n'imigwi Gumino na Twigwaneho isanzwe ifashwe mu mugongo na leta y'u Burundi. Muri ano makuru muraza kuvyumva. Mu ntara ya Kirundo naho ikiza coronavirus ngo kiguma kirandagata, ubwoba muri kino gihe akaba ari bwinshi mu banyagihugu kubera abantu benshi baguma bandura ico kiza. Mukanyisase idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze. Rekano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano, aho intambara ngo zasutamye mu misozi hanamiye ikiyaya ca Ruzizi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Izo ntambara ngo zikaba ziriko zihuza ingabo za Kongo n'abagwanyi b'imigwi igwanya leta ya Kongo ifasha mu mugongo n'ingabo z'u Burundi. Abantu barenga 10 nibo bamaze kuhasiga ubuzima ku mpande zose uko ari zibiri mu minsi ine izo ngwano zimaze zitanguye. Mu gisirikare ca Kongo baremeza ko hari igihugu gishigikiye iyo migwi ihungabanya umutekano muri Kongo. Reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Eric Niyonzima. Mu turere twa Kamombo, Cakira na Manara ni mu misozi miremire ihanamiye ikiyaya ca Rusizi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu barataye izabo, abenshi barara mu mashamba kuva kuri wa 27 Kigarama hadutse intambara. Umwe mu baserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki mu karere yabwiye radio RPA kwizo ntambara zihuza imigwi y'abagwanyi kwisonga ryabo hari umugwi Twigwaneho urongowe na makanika. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko uwo mugwi w'abagwanyi ufashwe mu mugongo n'ingabo z'u Burundi zivugwa kuri ubwo butaka kuva kwa 22 uku kwezi. Ayo mashirahamwe aremeza ko hari abamaze kwitaba Imana ku mpande zose. Ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo, ayo mashirahamwe ntatanga igitigiri c'abamaze kuhasiga ubuzima, ariko bemeza ku ruhande rw'abariko bagwana n'izo ngabo za leta hamaze kwicwamwo 12. Dieudonné Kasereka avugira ingabo za Kongo muri Kivu y'umanuko we yemeza ko 18 aribo bamaze kugwa muri izo ntambara. Muri bo ngo hakaba harimwo abasirikari 4 ba leta ya Kongo. Kuri uyu wa mbere hari abantu 16 bishwe, muri abo harimo abasirikare 4 ba Kongo hamwe na 12 b'abagwanyi ba makanika Twigwaneho n'abo bafashe. Ejo nahigiye twatera natwe dushaka kugarukana agace ka Kamombo, hariho abagwanyi 2 ba makanika Twigwaneho bahasize ubuzima. Uyo muvugizi aranemeza nawe ko abo bagwanyi b'umugwi wa makanika Twigwaneho bafatikanije ugo rugamba n'abanyamahanga atashimye ariko kudoma ko urutoke. Dieudonné Kasereka yemeza ariko kuzovuga abaribo mu misi ya vuba. Tuzoronka umwanya wo kugira ico dushikirije kuri ivyo, ariko ico mwomenya nuko dufise ivyemezo nyavyo kandi ivyo kwizera tudakekeranye ko hari ibihugu bimwe bikoresha imigwi igwana kugira ngo babandanye bahinguvu abagwanyi ba makanika Twigwaneho canke abitwa Android mu ntumbero yo gutera ubwoba no kudurumbanya umutekano muri ako gace ka Kongo. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera na Floribert Biyereke avugira ingabo z'u Burundi, inyishu yiwe yabaye ndakubwira wa mugabo ntuzusubire ku telefone je ikinyamakuru cha RPA ni cyahi ntuzusubire. Arakoze mugenzi wacu Eric Niyonzima. Reka aho tubandanye n'ivya politike mu gisata c'agateka kazina muntu, aho ngo atakuri kuvyaraye bishyikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwifatwa n'igandagurwa ry'umunywanyi w'umugambwe SNL Matata Augustin yapfuye bivuye kwihohoterwa yakorewe mu ibohero ry'iperereza ry'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yaraye amenyesheje ko umuhisi yafatanywe ibigwanisho, kandi amakuru ava mu babanyi biwe eka mbere na bamwe mu bakozi b'iperereza amenyesha ko atakigwanisho uwo muhisi yigeze afatanwa. Idonido na Francine Mahoro.
Matata Augustin yari umunwanyi w'umugambwe CNL wo muri zone Buringa muri komine Gihanga yafashwe kwa 16 Munyonyo uyu mwaka w'2021. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarayavuze ko nyakwigendera yafatanywe ibigwanisho bigizwe n'inkoho zitanu, ariko abazi umuhisi bavuga ko ivyo ari ibinyoma vyambaye ubusa. Bamwe mu bavyumvise baguye mu gahundwe kumva uwitwa Sebarundi yubahuka kurementaniriza umuntu atakiriho. Aha Varisito yariko yemeza ko Matata yafatanywe ibigwanisho. Abahohotewe mu rwego rw'iperereza n'icyaha murabizi. None byamwebaza ko atari yakoze igicumuro n'umuntu yafatiwe inkoho zitanu mu nzu we. Uwo muntu ugira yarera. Mugabo uwo je nibagije ashobora kuba yarafise akazi kuri bati ndarose cyo tubaga mwegagura. Amakuru ava mu babanyi ba Matata Augustin aremeza ko nyakwigendera yafashwe ariko yivuna akanyota na bagenzi we mu bunwero bw'uwitwa Gordier Iburinga. Kuva ico gihe acatwagwa n'imodoka ya double cabine y'urongoye iperereza ibubanza bita Venamiburo. Nk'uko bishikirizwa n'abo babanyi ba Matata, nta kigwanisho na kimwe yigeze afatanwa. Mbere no mu byashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Pierre Nkurikiye, nta nkoho yavuze ko basanze ku rugo rwa Matata. Ikitabujije ko atwagwa mu iperereza batangura kumusinzikariza ubuzima. Mu nyuma abakozi b'iperereza baragarutse ku rugo rwa Matata gusaka, bamuzanye baramuboreje igufa, bitagikunda nuko ahagarara umwanya munini. Baja mu nzu bamara isaha irenga basaka, ariko nta citwa ikigwanisho bigeze bahasanga. Ivyo nubundi ntivyabujije ko bamusubiza mu iperereza kubandanya bamuboreza igufa. Ivyahavuye bimuviramo gupfa yishwe n'urwego rw'iperereza rusanzwe rutwagwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ivyatangaje benshi kuri uyu wa gatatu nukubona Sebarundi yubahuka kuvuga ko nyakwigendera Matata yafatanywe ibigwanisho mu gihe atana hamwe amatohoza yose yakozwe bigeze berekana ivyo bigwanisho canke ngo banabicishe mu kanwa ko hari ivyo basanze iwe. Bitaye ko n'umugwi w'igihugu ushinzwe agateka kazina muntu CNDH urongowe na 60 Vinyi ni Muraba waremeje amakuru ko hari umunwanyi wa CNL ariko arahohoterwa mu iperereza, ibitigeze bigira ico bihindura ku magara yiwe kugeza acikanye. Abumvise ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bamenyesha ko ataho bitaniye no gutamba ku muvyimba ku muryango wabuze. Matata Augustin yacikanye ku wa 15 Kigarama uyu mwaka mu bitaro vya Clinique Prince Louis Rwagasore. Urakoze Francine Mahoro. Uretse rero ko ngo ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu bihushanye gose n'ivyamenyekanye kuva umuhisi Matata agifatwa ngo n'urupfu rwiwe ntigoja gusa ku gatwe ka Gerard Ndayisenga umukozi w'iperereza, kubera ko ngo uyo muhisi yasinzikarije ubuzima ari mu minwe y'urwego rw'iperereza. Kurikira Pacifique Ninazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Kuvuga ko Gerard Ndayisenga ari we wenyene yamuhohoteye kandi akanabikora mu gihe atari amasaha y'akazi, ivyo bintu sivyo. Augustin Matata yafashwe abantu babona, atwagwa mu modoka yavuzwe ko ari ya procureur w'ibubanza. Mu nyuma bukeye baramugarukana bamuzana hamwe ku rugiwe, bamuzana ari umuntu ari ntere yakubiswe ameze nabi cyane ku buryo n'abamubonye bagiye kubwira bamwe mu nshuti bati nimusezere ntimuzosubira kubona Matata. No muri ico kibanza bamuzanye yarahakubitiwe, aho bavuga ko yaguma kubitwa bigiye kija kibaho c'inkoho ko yabikubiswe umwanya utari muto ari ngaho nyene. Barimbagura barasaka mu nzu, nta kintu na kimwe bahatoye. Ico gihe bamusubiza inyuma, kandi mu bari ngaho harimwo nk'umupolisi azwi cyane mu byo kwica no kunyuruza no guhohotera, Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Baramutwara. Mu nyuma niho President Ndayishimiye avuga ko hatowe inkoho. Kuri iki cy'inkoho naco nyene bagarutse bonyene ijya kabiri, bagarutse barasubira barasaka. Mu nyuma avuga ngo batoye inkoho. Abanyagihugu barabaza bati none izo nkoho muzivanye? Ubwa mbere Matata ntimwamugarukanye, ubwa kabiri muje gusaka aho mwari mwasatse nyene muvuze yuko mutoye inkoho kandi ubwa mbere atazo mwari mwatoye. Abantu bose bazati izi nkoho ubu zivuye he? Narije bavuga ko zaboneka ngo ari nazishasha ziri mu isashi yabona ari shasha, ntibigeze bemera ko izo nkoho zivuye ngaho. Ariko rero kuki kuvuga ko ari Ndayisenga yamuhohoteye wenyene n'ukuri ntucemera, kandi nimba umukuru w'igihugu ashaka kugwanya
abahohotera abantu mwiperereza twaramaze kubivuga nagende ku bantu benshi bagiye barapfungirwa muri no minsi mwiperereza araza kubona ko bose benshi abantu bahaca bahohoterwa. Mbega none ko muri kano kanya nyene hari kiziga c'uwundi munywanyi wa CNL yitwa Innocent Barutwa nayo yafatiwe imatongo akagenda guhohoterwa mwiperereza mu Kayanza akajanwa i Bujumbura nawe akaca anahapfira kubera ihohoterwa yari yakorewe. Nimba ari kurwanya ihohoterwa ni kubera iki bahanye Gerard Ndayisenga wenyene ntibahane uwutwara iperereza mu ntara ya Kayanza Leonard Ngendakumana kandi bizwe nawe ko yakoze nk'ivyo nyene uwo yabikoreye nawe nyene yapfuye kujya kwa Matata. Mbega ko abantu buzuye ibisebe naravuze Stephanie Hatungimana umwe mu ndongozi za CNL hariya Ingozi bamusange mu mpimba hari nubo aracuzuye ibisebe by'ingene yakubiswe. Uyu Gerard Ndayisenga we nyene hapfungiwe amakuru turonka we nyene arivugira abo bakoranye amanama babiteguranye mu mutwara baragana inama yo gukubita bajya ba CNL. Mukanya turabandanya nano makuru mu bijanye n'igisata c'agateka kazina muntu. RPA Amajambo yarashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko abanyororo bahitanywe n'umuriro watongoye ibohero rikuru rya Mpimba ngo bahambanywe iteka ngo namajambo yuzuye ibinyoma gusa kandi akora ku nkovu imiryango yaburiyeyo ababo. Iyo miryango muri kino gihe ikaba yasavye nyabuna umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gutanga umuco ku vyabaye abitavye Imana nabo bagaheza bagahambanwa iteka nkuko vyategerezwa kuba mu migenzo y'ikirundi. Reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Dani Claire Iratwumva. Abahitanwe n'umuriro bose hamwe duteranije twamaze kuronka abitavye Imana 46 hari abitavye Imana bari mu bitaro. Cyenda gwata mu Rundi akazi ko bapfubanwe iteka n'ikimenyamenya n'igisabisho cyaravuzwe. Iri ni ijwi ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yari karishura ku bibazo by'abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu kuri uyu wa gatatu, naho yemeje ko abanyororo bahitanywe n'umuriro watongoye ibohero rya Gitega kwigenekerezo y'indwi Kigarama uyu mwaka bapfubanwe iteka. Imiryango yabutse abayoyo ivyamirira kure ikavuga ko ahubwo batigeze bamenyeshwa nuko abanyororo bitavye Imana bashinguwe. Uyu numwe mu babuze. Ukuri n'ukuri ibintu biratagahinda aho umuntu w'umukuru w'igihugu yaduka akavuga n'ukuri kose imbere y'abanyagihugu akavuga ibintu bitumva neza. Yewe ndi umwe mu bantu bafite meno bafungiwe mu gace Gitega umuntu batwiye ko yapfuye mwana twese tumenyeshwa yuko yahambwe nta no kugandara amara akacara tukavuga ngo abantu ngo barahambanye iteka ryahirahenda iteka y'ihambanye mu bitego y'amagaro bakaza kigaragumira. Iyo miryango yabuze yishwe n'agahinda n'intuntu na cane mu kumva umukuru w'igihugu ashikiriza ijambo nk'iryo ribakora mu nkovu. Kenshi zuba cyaguye abone bagatangara umuntu yambaye iteka ndetse ahambwa mu mufuko mu ihema abantu barenga 5 iyo bahambwe mu kigo kimwe abantu bahambwe iteka ibintu bitagahinda ahubwo nko gukora abantu mu nkovu kwa twabuze niryo jambo ryavuzwe ryo tubona. Iyo miryango yaburiye ababo mu ibohero rya Gitega isaba nyabona umukuru w'igihugu gusaba ikigongwe kuri ayo majambo y'ibinyoma yashikirije akongera agatanga n'umuco ku vyabaye vyose. Ico kinyoma ari umukuru w'igihugu yarakwiye gusaba ikigongwe Burundi bwose kubera ibintu babaje tubatunguye tumerewe nabi. Twarabaje umukuru wa prison turabaza abantu bamwe mu nzego mu ntara twarabuze no mu ugiye kubaza ahubwo uraza nabi akorera kunenga uhava wizwa mugashuka n'amusura ngo mukwica ukica hama ikindi cyo naho hantu bahanze naho turi yanavuze ngo gisabisho rusange ico gisabisho cyagizwe ryari hari bande mukuru niwe bituhereze ku muco. Tubibutse ko hari n'abanyagihugu bagera kuri 6 bajanywe gufungirwa mu ibohero ryo mu ntara ya Ruyigi bazira kuba bari bagiye kubaza ababo bahitanywe n'umuriro waturiye iryo bohero rikuru rya Gitega. Umuriro kubw'amatohoza ya RPA hamwe n'ayandi mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu wahitanye abanyororo amajana n'amajana, ariko gushika ubu leta y'u Burundi yo ivuga ko hapfuye abanyororo 46 gusa. Urakoze nawe Dani Claire Iratwumva. Afatiye rero ngo kuvyaraye bishikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku ibohero rya Gitega, Epitance Nshimirimana avuga ko umukuru w'igihugu ariko
bakoresha imvugo y'ibinyoma n'ububenshi bwinshi. Kubwo umuvugizi w'umugambwe MSD usanzwe wari unafise abanywanyi benshi baho bafungiwe muri iryo bohero rya Gitega imbere y'uko risha, ngo amajambo Evariste Ndayishimiye yashikirije yuzuye ibinyoma, kandi ngo ashimangira ko iryo bohero ryaturiwe kurikira Epitas Nshimiyimana n'umuvugizi w'umugambwe MSD. Ibintu byose bishikirizwa na Evariste Ndayishimiye cyo kimwe n'abandi bategetsi byuzuyemwo ububeshi gusa, kuko bavuga ibintu n'ibihushane byabo. Ngira ngo muribuka ko mu minsi mikeya Ndayishimiye amaze ku ntebe y'umukuru w'igihugu, ejo bundi yaheruka kuja kwibohero rikuru rya Mpimba guhuma amaso abarundi n'amakungu, avuga ko agiye gutanguza kurekura abanyororo yavuga ko yagiriye ikigongo. Ariko ku rundi ruhande abo banyororo harimo n'abanywanyi batari bake b'umugambo MSD n'ubu baracagore mu munyororo. Abo banyororo barimo abanywanyi bacu baheruka guturirirwa mu ibohero ry'Igitega kandi bategerezwa kuba baratashe kera. Muribuka kandi kw'ico gihe nyene yashikirije ko abanyororo co kimwe n'amadosiye yabo ko bigiye gutangura gushingurwa mu buhinga bwa none uyu munsi bigenda gute ngo ntibabwira abarundi n'amakungu abanyororo bahiriye mu ibohero rikuru ry'Igitega. Ngira ngo mwumvise ko umukuru w'igihugu yubahutse kuvuga ko abaguye muri rirya bohero ko batarenga 46. Ivyo byose nta kuri na kumwe kurimo. Ikiboneka no kurondera kubandanya guhuma amaso abarundi n'amakungu gusa. Kubijanye rero n'ivyabereye ku ibohero rya Gitega, mu majambo make muca mutahura neza ko atanayandi matohoza gikenewe, ko rirya bohero ryaturiwe vyateguwe neza na leta y'u Burundi. Yaba atari bo barituriye ntibaba bariko barabandanya kunyegeza ukuri kw'ivyabaye kandi bisanzwe bizi. Kira noneho uravye ingene bagumye banyegeza ivyabaye, bagahamba abantu bapfuye mw'ijoro mu kinyegero, bene abantu batabimenyeshejwe, nta nkeka ko aribo babikoze. Twebwe muri MS co tubwira abarundi nuguhagurukira rimwe bagafatana mu nda, bagakura Evariste Ndayishimiye n'akagukiwe kugira ngo Uburundi n'abarundi tuve mu mahano n'akarenganyo twatewe n'intwaro. RPA. Ubu naho reka turabe ibijanye na politike, aho ngo amategeko yose yashizweho atomora neza yuko ari abahinga bishirahamwe mpuzamakungu ONU bagira amatohoza ataho yegamiye ku mabi yabaye mu Burundi, bakongera bakandi bakayita izina. Ivyo bishikirizwa n'umushingwamanza Dieudonné Bashiraho ishize akurikiraniye hafi ya politike mu Burundi, abivuze nyuma yaho Evariste Ndayishimiye yaraye yemeje ko leta y'u Burundi arongoye bifise ububasha bwo kwemeza ko ivyabaye mu Burundi ari ihonyabwoko mu kiganiro yaraye yashikirije abanyagihugu kuri uyu wa gatatu. Umushingwamanza Dieudonné Bashiraho ishize avuga ko ibiriko biraba muri kino gihe ngo ari ivyo umugambwe uri ku butegetsi usanzwe wipfuza. Mutega amatwi. Amategeko y'igihugu icavuga umugwi ukuri no kurekuriranira mu Burundi ufise inkomoko mu masezerano y'amahoro y'Arusha yo mu mwaka 2000. Muri ayo masezerano bakaba abarundi baganira ico gihe barabonye ko bitokundana buhoro buhoro ko abarundi bonyene bahuriza ku kintu kimwe gifadika kuri kahise, kubera bafise ingene abasoma kahise ku buryo butandukanye. Bavuga bati twebwe kugira ngo abarundi bazoshobore kunywana ni vyiza yuko amatohoza aza gukorwa n'abantu bigenga ataho begamiye. Niho muri ayo masezerano muri protokole ya mbere mu ngingo ya 6 agace k'10 basigura neza yuko kubijanye n'ivyaha vy'ihonyabwoko, ivyaha vy'agahomerabunwa bita crime contre l'humanité canke ivyaha vyo mu ntambara, hazoza umugwi washizweho n'inama y'umutekano ya ONU maze ukaza ugatohoza, akaba ari nawo uzoshobora kuvuga yuko iryo honyabwoko ryabaye nuko yoba ritabaye kumbura ari ibindi vyaha vyitwa ukundi, kwera ivyaha vyabaye mu Burundi ni vyinshi. Umugwi wa mbere ukomoka mu masezerano y'Arusha wa Severe wo mu 2004 baravuga neza yuko uwo mugwi udafise uburenganzira bwo kuvuga ngo ivyaha vyabaye ni ivyaha vy'ihonyabwoko canke
ni ibyaha by'agahomerabunwa canke ni ibyaha byo mu ntambara ko severe yoyo izorondera ukuri karangeninwanisha abarundi mugabe ico gisata kikarekegwa abantu ataho begamiye abantu bakora bigenga. Mu mwaka w'ibihumbi 2003 naho barahavuye barashiraho itegeko rijanye no gukinga no kurwanya ihonyabwoko, aho mu ngingo ya 33 basubira bakemanga yuko abarundi beguriye ishirahamwe mpuzamakunguni kurungika abantu ataho begamiye kugira ngo bashobore kuzana ukuri atari ivyiyumviro vy'umuntu kanaka canke vy'umugwi kanaka kumbure agomba kwiyeza kugira ngo akorere interishushe abadakunda canke abo barabaye abansi mu vya politike haba muri kahise kambere no muri kubu. Icaraye kikozwe na severe kumbure no gushaka k'umugambwe. Murumva ko mu gihe amasezerano yarusha ari hejuru y'ayo mategeko, iyo migwi yihaye ububasha canke yahawe ububasha n'umugambwe ugomba yuko kubona ibintu ari byo bifatwa nk'ukuri, ariko bidahuriranye na buhoro buhoro n'ivyo abarundi bapfunditse nk'uko biri muri iryo tegeko ryo mu 2003 risanzwe ryashizweho kugira ngo rikinge kandi rirwanye ihonyabwoko. Reka ubu naho tubabwira ibijanye n'amagara y'abantu, aho umugera wa coronavirus ubandanya kurandagata mu ntara ya Kirundo. Abanyagihugu bo muri iyo ntara ngo bakaba batekewe n'ubwoba kubera ibitigiri vy'abandura uwo mugera biguma vyiyongera. Abarenga icya kabiri c'abasirikare bo mu ikambi yo ku Mutwenzi ngo bakaba baratowe ikiza ca COVID-19. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Kwizera. Ku bantu 10 bipimishije umugera wa coronavirus ku bitaro bikuru by'intara ya Kirundo, abari hagati y'indwi na 8 basanga baranduye ico kiza ku munsi. Abanyagihugu batekewe n'ubwoba kubera umurindi munini w'abanduye umugera wa coronavirus. Inkuru z'ukwizera ziva ku bitaro byo mu Kirundo zimenyesha ko hari abakozi barenga 15 basanze baranduye uwo mugera. Kubw'amasoko yacu mu Kirundo n'abandi bakozi ba leta cane cane abigisha barafashwe n'ico kiza. Akarorero nakabigisha bo ku mashure y'indaro Lycée Kinyinya hamwe n'abanyeshure bo kw'ishure ryitwa Étoile de l'Espoir yo ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Abo bose baca barungikwa kugwarira mu mihana iwabo. Ibyo byatumye kuri ayo mashure adatangwa amanota y'igice ca mbere. Ahandi hibonekeje abagwayi bikiza coronavirus ni mu banke Interbank yo mu Kirundo. Ibyo bikaba byatumye arungikwa abandi bakozi bavuye ahandi kuza gufasha. Abakora mu gisata c'ubuvuzi bavuga ko atamugambi uboneka wo kugwanya ico kiza uhari. Aho mu Kirundo haraciye indwi zibiri abarenga icya kabiri c'abasirikare bakorera mu ikambi yo ku Mutwenzi batowe ikiza ca coronavirus. Amasoko yacu aho mu Kirundo avuga ko hibonekeza abasirikare bake bakizura amasaha y'ijoro ugeranije n'iyindi minsi. Albert Hatungimana uramatari w'intara ya Kirundo mu nama aheruka kugirisha abajejwe intwaro n'amagara y'abantu yavuze ko umugera wa coronavirus uriko uragwirana muri iyo ntara. Hatungimana yibukije abantu gukurikiza ingingo zo kukinga irandagata y'uwo mugera kugira ngo bikingire. Ico gihe haciye hafatwa ingingo zo guhagarika ibikorwa byo kwidagadura mu ijoro gushika hafashwe yindi ngingo nshasha. Reka ubu naho dutandukire igisata c'imibano, aho intsinga zirimwo umuyaga nkuba ngo zishira hamwe Regidezo zimaze amezi 3 zaraguye mu ibarabara no ku mazu amwe muri komine Vyanda hariya mu ntara ya Bururi. Ibiti biriko izo ntsinga bikabango vyarasituwe n'imvura kuva mu kwezi kw'icenda. Akamo abanyagihugu bateye kugira abajejwe kubikura mu nzira izo ntsinga zitariha inkumbi ngo nta numwe yigeze akumva. Reka inkuru tubibaze mugenzi wacu Elvis Niyomwungere. Ibiti by'intsinga bigera ku 30 byaguye ku igenekezo rya 19 Nyakanga uyu mwaka, byari biturutse ku mvura y'isegenya. Ico gihe ivyo biti biri kwibarabara rikuru ry'intara nimero 146 aho rica mu bucimbiri bwa Rusenyi na Rugogwe hamwe byagenda bigwa ku mazu. Ico gihe abanyagihugu baratabaje. Isoko ryacu rivuga ko ico ishira hamwe Regidezo ico gihe ryashoboye gutabara no gukuramwo umuyaga nkuba, ariko kugeza uyu munsi
intsinga ziracari hasi ku rugendo rw'ibirometero kuri iryo barabara ry'intara nimero 406. Izo ntsinga mbere hamwe hamwe zaguye mw'ibarabara hagati n'ibiti vyari bizikoreye. Uyu munsi hamwe na hamwe isoko ryacu rivuga ko bibera intambamyi uruja n'uruza. Kuva ico gihe kandi nta muyaga nkuba urangwa muri ako karere. Abanyagihugu bavuga ko bibatera agahombo. Abari bafise udukorwa dusaba umuyaga nkuba twarahagaze. Uyu munsi hari imiryango yifumbereje, eka no gutumatumana kw'amakuru ntivyoroshe. Abanyagihugu bavuga ko bataronka aho bashariza udutelefone twabo. Uruganda rwa RPA twarondeye abajeje intwaro muri ako karere bemeza ko ico kibazo bakizi kandi ko bariko baragerageza gukorana n'ishirahamwe ry'Igidezo kugira gitoregwe umuti. Iyo mvura yaguye kuri iryo genekerezo rya 19 Nyakanga muri ako karere yagiye kandi isenyuye igice kitari gito c'ibitaro vya komine vyanda bitari bwinjigwe. Reka ubu naho turangiriza n'amakuru mu bijanye n'ibidukikije mu rukurikirane rw'amakuru yaranze umwaka wa 2021. Uyu munsi turabira hamwe ivyabaye mu gisata c'ibidukikije aho ihindagurika ry'ibihe mu mihingo itandukanye y'igihugu ari kimwe mu vyaranze uyo mwaka. Iryo naryo ngo rikaba ryatumye abanyagihugu batari bake bahagirira uruhombo mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Reka inkuru tuyibaze Eloge Divin Remesha. Amazi y'ikiyaga Tanganyika yaraduze mu kwezi kwa kane aho yageze ku metero 4 zirenga ku nkombe. Ivyaheruka kwibonekeza mu Burundi mu mwaka w'1964. Ivyo vyatumye ibice vyegereye ico kiyaga mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara ya Bujumbura, mu Rumonge na Makamba habaho imyuzurira yateye mu mihana yonone bitari bike. Uburaro, ibibanza vyo kwinezerezamwo, ibivuko, amasoko, amashure n'ibindi bikaba vyarahononekariye. Hampande y'uruhombo ku banyagihugu baba mw'ivyo bice bataba bakigira ayo bacira nayo bamira, ibikorwa bimwe vy'igihugu vyarahagarara, gutyo agakurikira uruhombo ku gihugu. Mu myuzurire yateye abanyagihugu bakahombera ibitari bike, hari kandi niyatewe n'inzuzi Rusizi, Kajeke na Mpanda zahusha inzira zikamenera mu mihana y'abanyagihugu nk'uko vyabaye mu kwezi kwa gatanu. Amazu, amashure eka n'imirima bikaba vyarahononekariye, bituma abanyagihugu bo mu Gatumba, Kigarama, Rukaramu bahagirira ingorane hampande y'imvo zo mw'itongo ry'abapfuye ryo ku Mpanda zasenyuka. Twobibutsa ko mu cegeranyo caho casohotse mu kwezi kwa Gitugutu abantu bagera ku 50 nibo bavugwa ko bakozwe ko n'imyuzurire yaturutse ku kiyaga Tanganyika hamwe n'uruzi Rusizi. Muri bo 200 bakaba batari bagifise uburaro. Iyo myuzurire ikaba yagenda rimwe na rimwe itegwa n'ihindagurika ry'ibihe. Imvura nyinshi itaba yitezwe yagiye iribonekeza muri uno mwaka yatumye ibice bitandukanye vy'igihugu bihura n'ibiza vyononye ibitari bike mu ntara zitandukanye z'igihugu, harimwo inyubako rusangi, uburaro hamwe n'imirima y'abanyagihugu. Uyu mwaka w'2021 ukaba ugiye kurangira Uburundi buronse ikarata yerekana ibiza bibangamiye igihugu. Iyo karata yashikirijwe n'ishirahamwe OIM kuwa 14 Kigarama uheze, ikaba yerekanye ko ibiza bitanu arivyo bishobora kubangamira amakomine 50 mu yagize Uburundi. Ivyo biza navyo akaba ari imvura nyinshi, imyuzurira, ukunyerera kw'imbuga, glissement de terrain mu rurimi rw'igifaransa, ibihuhusi na za nyamugigima. Kubw'iyo karata amakomine 5 ya mbere abangamiwe akaba ari amakomine 3 agize igisagara ca Bujumbura hamwe na Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura be na Marangara mu ntara ya Ngozi. Muri uno mwaka nyene buca turangiza waranzwe kandi n'itanguzwa ry'ishigwa mu ngiro ry'itegeko ry'ukororera ibitungwa mu mpongore inyuma y'imyaka 3 rishizweho kuwa 4 Gitugutu 2018. Iryo tegeko rikaba nk'uko bigenda vyibonekeza ritaratangura gukurikizwa kumwe mu bice bitandukanye vy'igihugu. Ubushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi bukaba bwamenyesheje ko mu vyo bwiteze ko iryo tegeko izofasha harimo no gukingira ibidukikije kubera ko ibitungwa bitaba bigiturutswa ku misozi. Umwaka ukaba urangiye rero ari bamwe mu banyagihugu bakivuga ko ishigwa mu ngiro ry'iryo tegeko ritaborohereza mu gikorwa
igikorwa c'ukorora ni umwaka w'ibihumbi 2021 nyene wibonekejemo kandi utunenge mu kutubahiriza bikwiye itegeko ribuza utumwanya hamwe n'ibicupa hamwe n'ibikozwe muri plastique ryo mu 2018 kubera ko ahatari hake bicibonekeza ni mu gihe ubushikiranganje bw'ibidukikije bwavuga ko uwo mwanya be n'amacupa akozwe muri plastique bibangamira ibidukikije ko mu bizokorwa azobamwe no kubihindura mu bindi bikoresho ariko muri kino gihe mu bice bitandukanye hakaba hakibonekeza utwo tumwanya be n'ivyo bicupa inyuma y'imyaka 3. Chuti bagenzi mwaduteze amatwi nkabanda bashimiye ndabipfuriza kubandanya mururanirwa mu banyu no mu byanyu nkabanda bipfurije kugira ibihe vyiza tukazosubira ku munsi w'ejo nkaya mango kuri mikro mukaba mwari kumwe na Bob Rugurika Imana ibahezagire mu byanyu no mu banyu.